hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Turi kw'integezo rya mbere mu nyonyo mwaka 2019 numanya ko mukurikira amakuru aca mu kiganiro Humura Burundi tuhere ku ngingo nkuru ziyagize. Itangwa ry'imihoho y'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi Michel Kafando ntiribonwa kumwe n'abanyepolitike mu Burundi mu mugambo CNDD-FDD uri ku butegetsi bo bavuga yuko ari ikimenyetso gikomeye cerekana ko impore yabonetse mu gihugu n'abatavuga rumwe n'uwo mugambwe bakabona yuko Michel Kafando yabonye kikorwa bamushinze ataco kiriko kiramara. Abanyeshuri bo mu mashuri amwe bahejeje amashuri yisumbuye bo mu gisagara ca Bujumbura baridogera ubushikanganje bw'indero ko bamaze ikiringo kirekire bataronswa impapuro z'umutsindo. Muraja kuvyumva mukanya murano makuru nizime dushimagize nije ngira ngo ndabashikirize MS Steven yunge ko nibatuma amajwi abashikira mukanya tuje mu idonido. Ndongeye ko baramutsa abanyeshuri bo ku mashuri amwe bahejeje nako reka makuti yatanguriye ku yavugwa mu gisata c'umutekano. Hari kiziga c'umugabo catowe ku mutumba Muzima ahitwa Ibuta muri komine n'intara ya Bururi mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu. Umuhisi yitwa Salvatore Niyongabo akomoka kuri uwo mutumba nyene. Ikiziga ciwe catowe imbere y'ubunywero buri kuri uwo mutumba aho yari yahoze ateramiye hamwe n'abandi. Imvo y'ugo rupfu ntirashobora kumenyekana. Abantu batatu bari mu bateramanye n'uwo muhisi muri ubwo bunywero bafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Mu gisata c'agatakazi za muntu ifungwa ry'abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu ryakozwe hadakurikijwe amategeko. Ivyo bishikirizwa n'ishirahamwe rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu mu Burundi Akate Burundi. Mu rwandiko basohoye kuri uyu wa mbere mu nyonyo bahanura abacamanza bafise ingingo yo kugumiza mu ibohero abamenyesha makuru b'iwacu ko bo kubitiza agatima mpembero ku ndahiro barahiye igihe baronswa akazi kuko amakosa bariko barakora ashobora kuzobagira ko ingaruka mbi. Umushinga wa manza Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko mu ishirahamwe Akate Burundi mu mukurikira. Ishirahamwe Akate Burundi sanzwe igwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu mu Burundi ryasohoye urwandiko mbere risohoye inyuma yaho ritangarijwe kandi bikababazwa nuko ubutungane bw'u Burundi nabwo bwemeje yuko aba bamenyesha makuru babandanya bapfungwa ingingo y'akarenganyo kuko aba bamenyesha makuru atakindi bariko barakora atari akazi kabo mu kurondera ukuri kw'ivyariko biraba hanyuma bakabimenyesha abarundi. Kumvirije rero ivyavuzwe haba n'abari bafashe mu gipolisi tukumviriza inzagiye biravugwa n'abakoresha babo birumvikana yuko aba bamenyesha makuru bariko bakurikiranwa ku cyaha tagira ifatiro kuko kubafata nk'abagwanyi kubafata nk'abateye igihugu twe tubona yuko ari hohoterwa rya kiremwa muntu ribandanya mu Burundi. Iryo hohoterwa rero rikorekorerwa abamenyesha makuru muri ko ryatanguye kera eka mbere n'ubu rero biboneka yuko leta y'u Burundi itarabihagarika ibandanya ihohotera umuntu wese yoba ashaka kwerekana ukuri kw'ibiriko biraba mu gihugu. Akate Burundi rakebura abacamanza uko bene izo ngingo bafata babanje kuronka amategeko avuye ahandi bizobagaruka ko twebwe niko vy'icarika tuzobandanya twisura ubutungane mpuzamakungu. Ubu nabwo turazi yuko ibingo buriko burafata umwanya wose iyi leta ikihari ntizizoja mu ngiro mugabo leta irashobora guhinduka hanyuma ubwo butungane izo ngingo zikaja mu ngiro. Ni ukuvuga ko nabo bacamanza bariko bakora ayo makosa nabo nyene bishobora kubagarukira. Aha rero twagomba kubasaba yuko kubita agatima mpembero bakibuka yuko ico barahiriye ari kuvuga ukuri ari gukoresha itegeko gusa. Abamenyesha makuru akaba ari Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terase Mpozenzi, Egide Harimana hamwe n'umudereva wabo Adolphe Masabarakiza bahagaritswe kuwa 22 Gitugutu mu ntara y'Ubanza aho bari bagiye gutohoza inkuru bagirizwa gukorana n'abahungabanya umutekano w'igihugu.
Tubandanye n'igisata c'agateka kazina muntu mu bijanye n'impunzi z'abarundi ahishira hamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'amashirahamwe y'ubumwe bwa Afrika akwiye gukurikira shira hamwe HCR mu gutegeka leta ya Tanzania kugira ngo yubahirize amategeko agenga impunzi. Ivyo bivugwa n'umushinga wa manza Vital Shimirimana arongoye shira hamwe Force asanzwe akurikiranira hafi ibibazo by'impunzi z'abarundi. Uwo haramye agateka kazina muntu yabivuze inyuma yaho ishirahamwe HCR isohoye icegeranyo kivuga ko leta ya Tanzania iriko irahungura impunzi ku nguvu kandi iryo shirahamwe ryimwe uburenganzira bwo gukurikirana neza ibibazo by'impunzi zaho muri Tanzania. Kurikira umushinga manza Vital Shimirimana. Turazirikana yuko igisata cha HCR gisanzwe gifise igikorwa cyo gukingira impunzi, kuziha imfashanyo hamwe no gufasha igihugu cazakiriye hamwe n'igihugu caje zivamwo kugira ngo zishobore kuronkerwa umuturama ku bibazo vyazo. Hanyuma rero turiko turaraba uko ibintu biriko birakurikirana kuvyerekeye impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania, biraboneka yuko ari ibintu bidasanzwe twokwita mbere akananira abahinga kubera ntaho twahora tuvyumva aho igihugu gihaguruka kikazikenyera kugira ngo cenyaguze kirukana impunzi kubera cabisezeranye n'igihugu izo mpunzi zisanzwe zarahunze. Kubera HCR isanzwe ari gisata ca ONU, bishoboka cyane yuko umuryango wa ONU nawo ushigikira HCR ubicishije mu zindi nzego, aho twovuga nk'inama ya bose yamihuza abakuru b'ibihugu n'abarongoye amareta bagaheza bagategeka Tanzania yuko yo kwisubirako ikareka kubandanya ihonyanga amategeko mpuzamakungu araba impunzi. Hanyuma gutyo nyene umuryango w'ubumwe bwa Afrika urashobora nawo nyene gusaba yuko Tanzania yubahiriza amategeko mpuzamakungu yerekeye gukingira impunzi. Ivyo byose bikozwe, Tanzania yoheza ikumva uburemere bw'ivyo iriko irakora, ikabona yuko amakungu yayihagurukiye, hanyuma HCR nayo ikumva yuko inashigikiwe ikabandanya ikora igikorwa cayo. Humura Burundi. Tubandanye amakuru n'igisata ca politike. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi Michel Kafando ngo yiyambitse umutamana mu guhagarika amabanga yarashinzwe. Bivugwa n'umuvugizi w'urundani y'amizero y'abarundi Tasie Sibomana akavuga ko iyo ntumwa itari kubandanya ikora mu gihe akarere n'amashirahamwe mpuzamakungu batigeze berekana ishaka ryo gutora umuti ingorane zihanze Burundi. Mu mukurikire bidutangaje kuko buri umuntu w'umushinga ntahe akagushinga amabanga hanyuma ukabona ntacuri bushikeko akubandanya ry'amahera ya gusa wopuma utanga imihoho. Ico ni kimwe. Cya kabiri urabona yatanze imihoho inyuma yuko na President Benjamin Mkapa nawe nyene yatanze imihoho. Abo bose batabizi ntako batari baragize kugira barabe ku biganiro yofata intumbero bigatorera inyishu ibibazo bihanze Burundi. Mugabo ntivyashobotse kubera kudashaka kwabo, byananiranye kubera kudashaka kwa leta y'u Burundi, hanyuma inguvu nke canke mbere no kudashaka kw'abari bemereye amakungu n'aka karere ko babaye abahuza, hanyuma no kudashaka rero kw'aka karere tutibagiye kutumvikana kuri hagati mu nama nkuru y'umutekano wa Nations Unies, eka mbere no muri mu mwishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Abari bemeye gufasha novuga aka karere na cane cane umuhuza President Museveni bagaheza ntiberekana ugushaka nabo nyene ntateka bibahesha. Hanyuma nayo mashirahamwe mpuzamakungu nyene bica bigaragara yuko leta iyo ariyo yose canke umuperezida wese asigaye abona ko ari amashirahamwe atashamaze atashashoboye. Murumva rero iki kibazo c'u Burundi cerekanye yuko amashirahamwe mpuzamakungu n'amashirahamwe yo mu burere ashobora kutaba acizigirwa n'ibihugu mbere n'amareta amwe yarayahurikiyemo, kubera bagaragaje yuko ibibazo bashobora kunanirwa kubitorera inyishu kandi ayo mashirahamwe arico yabereyeho.
Tasesi Sibomana amenyesha ko iyo tanga ry'imihoho atabayoshimisha kuko atamahoro araboneka mu Burundi ko rero igikenewe yuko haba umuhuza mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bose uko bayibona. Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru wo mugambwe avuga ko iyo ngingo ya Kafando ari ikimenyetso gikomeye cerekana ko ata mpande zibiri zihanganye mu Burundi ko rero atamuhuza akenewe mu mukurikire. Ayo magaragazwa biratuma dukomeranya gukomera ibi bitutsi badutuka nivyo dubidukomeza kandi twebwe twigira gato gato Imana igubivuga iti we bandaniza urugendo urugamba sigwawe ndakwibonera none yashantaje bahora ko yakafando mbwira umuntu abo uri indege agiye hariya gushwana muri Nations Unies ngo dukore ko kafando bonyene babonye ko bikwiye ijwi ry'Imana ryaragera bwariti ntibaje mu matora hakiri tasyo bavuga bati hari hinjane hagati y'abarundi kuko igihe hose hariho umuhuza nuko hariho ahuza abantu bariko barajyana irega hajya cyane ikimenyetso gikomeye oni yasinya yuko mu Burundi abantu bariko barajyana nico gituma umuhuza gakenewe none musaka bivuge gusa musaka baza kugira itangazo ngo twabonye ko mu Burundi atangira zikihari none ntibikenewe kwa umuhuza oya bavuze bati umuhuza ntagikenewe nuko atamigwi ihanganye ikihari hirya ni message ikomeye. Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri kutegetsi CNDD-FDD mu makuru ya politike nyene umugambwe Sawanya-Frodebu uri mu mayira abiri muri uwo mugambwe barazazaniwe ko boshigikira mu matora y'umwaka wa 2020 uruhande rumwe gwifuza kwifatanya n'umugambwe uri kutegetsi CNDD-FDD urundi nago rukifuza umugambwe CNL. Inkuru ziva muri uwo mugambwe zivuga ko amatora yimirije muri uwo mugambwe yo kugena uwuzowuserukira mu kibanza c'umukuru w'igihugu ari azobatatura. Inkuru tubaza Innocent Valentin Singirankabo. Pierre Claver Nahimana umukuru w'umugambwe Sawanya-Frodebu na Leonce Ngendakumana icegera ciwe nibo umugambwe washinzwe kurondera umukandida yoserukira umugambwe Sawanya-Frodebu mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020 watoye kugira hatogwemwo umwe azowuserukira. Inkuru ziva mu banyamugambwe zivuga ko abo bakandida uko ari babiri umwe wese afise umugambwe yifuza ko bufadikanya nawo mu matora yimirije. Abashigikiye Pierre Claver Nahimana inkuru ziva mu mugambwe Sawanya-Frodebu zivuga ko banashigikiye ko boje nyuma y'umugambwe CNDD-FDD mu matora yimirije. Abari nyuma ya Leonce Ngendakumana nabo izo nkuru zivuga ko bo bifuza kwifadikanya n'umugambwe wa Gatongwasa. Uruganda rwa RPA rwarondeye izo nzego zibiri z'umugambwe Frodebu ariko nta numwe yashoboye kwitaba. Ariko Phineas Nigaba avugira Frodebu avuga ko ivyo atari byo bibaragishinga muri kino gihe. Ico muri kino kirimo nta kiduhanze niba tuko turonera umukandida azohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu. Twebwe twaramaze kugira icyo twita strategie electorale abo dushobora gufadikanya tuzovyumva cyo kimwe turashaka kujoja hamwe. Amatora yo kudadanura abo bagabo babiri ategekanijwe kuwa 9 Munyonyo 2019. Tumushimire Innocent Valentin Singirankabo. Makuru ya politike nyene inama shikiranganje yarameje ku munsi wa gatatu w'inondwi itegeko rihawe uturusho umukuru w'igihugu avuye muri ayo mabanga yo kurongora igihugu. Uturusho tuzoshingwa hisunzwe ingende bagiye ku butegetsi. Inkuru tubaza Emmanuel Nyungeko. Integuro y'itegeko bwirizwa risubiramwo itegeko nimero 1 agakoni 20 ryo kuwa 9 Kigarama umwaka wa 2004 yihwejwe n'inama shikiranganje yakoranye kwa gatatu w'indwi ryazanywe ku meza n'umushikiranganje w'ubutungane. Iyo nteguro ivuga ko umukuru w'igihugu ari umuntu adasanzwe ategereza guhabwa icubahiro n'uturusho yaba akiri ku butegetsi canke yavuye muri ayo mabanga. Prosper Ntagwamiye umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo avuga ko abahoze barongoye Burundi bazohabwa uburusho bafatiye ku kugene bagiye ku butegetsi. Iryo teka nico cubahiro bivana n'ingene yashikiriye ubutegetsi. Umukuru w'igihugu atembagaje inzego akihagira ubutegetsi canke ugiye ku butegetsi kubera umwumvikano w'umugwi w'abanyepolitike niyo fatwa co kimwe n'uwitorewe n'abene gihugu. Abamaze kurongora Burundi gushika ubu bakaba bari mu migwi 3. Hari abahagiye batembagaje intwaro zari zihari. Abo nabo n'umuhisi Michel Micombero, umuhisi Yohani Baptiste Bagaza hamwe na Petero Buyoya. Umugwi wa kabiri
w'abarongoye Burundi bivuye ku mwumvikano w'abanyepolitike nk'umuhisi Cipriano Ntaryamira, Silvestre Ntibantunganya hamwe na Domiciano Ndayizeye. Umugwi wa nyuma no w'abarongoye Burundi batsinze amatora. Abo nabo no muhisi Melchior Ndadaye hamwe na Petero Nkurunziza ahari muri kino gihe. Aha mwo kwibuka ko abahoze ari abakuru b'igihugu c'u Burundi bari bamaze kugabanirizwa uturusho bahora bahabwa bavuye muri ayo mabanga. Mu gihe uyavuyemwo yaca abo mukenguza amateka ubuzima bwiwe bwose. Ibwirizwa shingiro ryatowe mu kwezi kwa Rusama umwaka wa 2018 ryarabibakuyeko. Humura Burundi. Mu makuru ajanye n'intwaro ibereye abapolisi bajejwe kugwanya imigumuko bakorera kwibarabara gitiriwe wa mbere Munyonyo hafi y'ikibanza citiriwe kwikukira hagati mu gisagara ca Bujumbura baragirizwa n'abanyagihugu ko babagira kiterabwoba bakanabaka igituriye mu gihe baba batubahirije amatara agenguruje n'uruza mu ibarabara. Abo banyagihugu basaba ko ico gikorwa corangurwa n'abapolisi bajejwe n'uruza. Inkuru tubaza Eroge Diveremesha. Abanyagihugu bagendesha imiduga baca kwibarabara gitiriwe wa mbere Munyonyo hafi y'ikibanza cyo kwikukira bamenyesha ko iyo umwe muri batubahirije amatara afasha mu ruja n'uruza ahagarika wakoreshejwe inguvu. Amakuru dukura mu banyagihugu avuga ko abo bapolisi biruka ku modoka umwe akaja imbere uwundi nyuma bigaheza bigatera akajagari mu bijanye n'uruja n'uruza go mwibarabara. Abanyagihugu bamenyesha kandi ko batega ubwoba bakabwirwa amajambo aremereye bakanasabwa igiturire kugira bakore kubandanya. Iyo hagize ubusiguza canka kanana nkuko abanyagihugu babandanya babivuga rimwe na rimwe aranakubitwa. Igitangaze kanababaza abanyagihugu nuko ivyo byose biba abapolisi bajejwe uruja n'uruza mwibarabara babibona bihagarariye hafi yahaho zakoreshira hamwe Connect Leo. Ushitse muri ico kibanza cyo kwikukira aho amatara agenga uruja n'uruza asanzwe yarashinzwe abo bapolisi bagirizwe igiturire n'iterabwoba bibonekeza mu masaha yo kumutaga hafi yari intatemwa ya President Melchior Ndadaye. Mu masaha yo kumugoroba naho ngo bagenda biyongera ku bwinshi mu duce dutandukanye turi hafi y'ico kibanza cyo kwikukira. Abo banyagihugu bavuga ko nayo ikosa ryo bajyashitse uwurikoza atarakwiye gutega ubwoba canke ngo yakwigiturire ahubwo ari akwiye kwisunga amategeko mu kumuhana. Basaba ko igikorwa cyo guhana barenza amategeko agenga ibarabara corangurwa n'abapolisi bajejwe uruja n'uruza go mwibarabara. Atari abapolisi bajejwe kugwanya imigumu. Kuri ivyo nitwashoboye kuronka Antoine Ntemako arongoye igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko kinagirizwa n'abanyagihugu kugira gira ico avuze ku vy'abapolisi arongoye bagirizwa. Twanarondeye banki ibigwira hoje atwari igipolisi kiraba uruja n'uruza go mwibarabara ariko telefone iwe yarizimije. Arakoze Eroge Diveremesha. Makuru avuga mu gisata c'indero abanyeshuri bo ku mashuri amwamwe bahejeje amashure yisumbuye bo mu gisagara ca Bujumbura baridogera ubushikanganje bw'indero ko bamaze ikiringo kirekire bataroswa impapuro z'umutsindo ibituma batoroherwa mu kwitegurira kubandanya amashuri ya kaminuza mu gihe atagihe kinini gisigaye kugira ngo biyandikishe muri za kaminuza. Idonido na Walter Kwizera. Iyo myidogo muri bamwe muri abo banyeshuri ituruka ku guteba kuronswa impapuro z'umutsindo. Bamaze amezi agera kuri 3 barahejeje ishuri ariko kugeza ubu bakaba batazi iryari bazohabwa izo mpapuro zabo. Abo banyeshuri bamenyesha ko uko guteba gutuma batitegurira neza gutangura za kaminuza. Basaba ubushikiranganje bw'indero gusaba ayo makaminuza kwegeza inyuma ikiringo ciyandikwa ku banyeshuri bashasha. Bitagenze uko ntibazitange naho nyene bakazitanga mu kwa mbere baza yuko amategeko nibo bayashinga rero bazoheza babwire nayo makaminuza bari batangura umwaka nko mu kwa kane cyangwa mu kwa gatatu naho bize cyangwa kweri n'ibintu by'urudubi biragoye. Umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha yari yafashe ingingo yo kubangira gutanga impapuro z'umutsindo kugira habanze kuba amatohoza ku banyeshuri bitaburiye ku mwambaro w'ishuri bahejeje gukora ikibazo ca leta kirangiza amashure yisumbuye. Kwarondeye Juma Edouard umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero kugira agire icashikirije kuri uko guteba gutanga izo mpapuro ariko telefone iwe yahamagara akabura uwitaba. Tumushimire nawe nyine Walter Kwizera. Amadutandukire igice ca kabiri ca kino kiganiro cahariwe ikigabane dukingira ibidukikije. Ishino munsi kituganirira ku bijanye n'ibirunga bitavoroka mu gifaransa. Turaja kubona ibirunga ico bivako ingaruka mbi na nziza iyo bituritse n'ingene mu bihugu biteye imbere batoye ubuhinga bwo kuvyikingira. Mwagiteguriwe na RMS ntibandetse. Dukingira ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose ibisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari ryo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Gakeye canke miriwe nshuti bakunze ibiganiro dukingire ibidukikije kiganiro mukurikira iminsi yose gatanu kuri RPA ijwi ry'abanyagihugu.
mu kiganiro cuno munsi tugiye kurabira hamwe ico bita ibirunga mu bwinshi ikirunga muri Rudende ico bita volcan mu rurimi rw'igifaransa. Ibirunga ni giki biturika bivuye kuri zihe mvo biva hehe ibirunga vyoba bifise ingaruka izihe iyo bituritse. Ngivyo nshuti bakunzi ikiganiro dukingire ibidukikije ivyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro. Umutumire wacu no muhinga Bernardo burikukiye yanonosoye ibijanye n'indonda bihugu geography muri rw'igifaransa. Izina ryiwe ni Ritirano kandi tukaba twamuhinduye n'amajwi ku mvo z'umutekano wiwe. Kuri mikro muri kumwe na Hermes Ntibandetse. Reka rero tuje mu idonido rya kino kiganiro. Mugenzi wacu Hervé Niyuhire abanze kudusigurira ikirunga canke ibirunga icarico. Ibirunga arico bita volcan mu rurimi rw'igifaransa ni ibinyigimbi vy'umuriro bitemba nk'amazi ariko bikaba bifatanganye bifise ibara ritukura kujya k'umuriro kuko navyo nyene ni umuriro wovuga umuriro w'uburimbi utema gatongora. Ivyo birunga rero biturika biduga biva mu kuzimu bikadugana mu gitoboro citwa cratere mu gifaransa no kuvuga aho umuntu abibona vyiburutse. Ibirunga bishitse ku isi bifise ubushuhe buteye ubwoba bunini buri hagati y'amadogre Celsius 700 n'igihumbi n'200 aho umuntu aca yumva yuko aho biciye bitema bigatongora ico bihuye cose kirasha. Hervé Niyuhire arakoze. Bernardo burikukiye arerekana imvo nyamukuru zituma ibirunga biturika. Biturika rero kumvo twovuga nini zibiri ariyo mpamvu mbere ku mpande z'isi dutuye ko tubayeko hari haho biri n'ahandi bitari. Rero imvo ya mbere ariyo mbere ni nyamukuru twobanza kwibutsa yuko isi tubayeko munsi yayo hagizwe n'ibipande ico twita mu gifaransa des plaques tectoniques. Hakaba rero hari les plaques océaniques arivyo vyikoreye amabahari arivyo vyuzi binini hamwe na plaque continentale arivyo vyikoreye iyi migabane turiko tubayeko Afrika, Amerika, Aziya, Burayi. Ivyo bipande rero tuvuze bigenda mu bisanzwe bibangabangana. Aho bihurira niho twita mu gifaransa limite de plaque tectonique, akaba ari naho mbere hakara kuba bene ivyo birunga. Bishitse rero ivyo bipande tuvuze vy'isi vyo munsi y'isi bigatandukana bica biha umwanya ivyo birunga na nyaburya biba ari ibintu twovuga bifise pression nini mu gifaransa. Rero bica bironka umwanya bicamwo bigaca biduga. Aho rero mwugo ruhande tuvuga ruhuriramwo ivyo bihande vy'isi niyo twita zone de subduction mu gifaransa. Ivyo birunga rero biturika kenshi munsi y'amazi ari byo twita volcan sous-marin, kuvuga biturikiye munsi y'amazi. Aha duca twumva yuko biri nyabuzima biri muri ako karere bihatikiriye. Aha twotanga akarero nko mw'ibahari Atlantique, mw'ibahari Pacifique n'ahandi. Aha twoshimikira nko mu bihugu vy'Ubuyapani cane hamwe na Thailand, eka n'ibindi bihugu nyene vyo muri ako karere. Ivyo vyarasinzikajwe cane n'ivyo birunga kubera yuko urumva biri hafi y'iyo zone twavuze, urumva ivyo bihande vy'isi bihuriramwo. Iyo rero yari imvo ya mbere. Imvo ya kabiri, ibirunga biraturika kandi aho iki gipande c'isi turiko ico twita mu gifaransa croûte terrestre, araha duhonyora, aha twubaka, aha tuba, vyashitse kikameneka. Kimeneka bivuye kuki naho? Biba bivuye kuri nyamugigima, ico twita mu gifaransa séisme. Rero bica naho nyene bironka aho bimenera bigaseseka ku isi. Aha naho twotanga akarorero nko muri Afrika y'ubuseruko, dufate nk'igihugu ca Congo, igihugu ca Tanzania, igihugu ca Kenya. Muri ivyo bihugu nyene tuvuze, aha twovuga nk'amazina asanzwe azwi, hariho nk'iyitwa Nyamuragira, hariho nk'iyitwa Nyiragongo, mbere iyo ikaba yari igeze no konona igisagara ca Goma nyene muri Congo. Aha twovuga n'indi yitwa Karisimbi, nk'iyitwa Kilimanjaro muri Kenya, ari naho harya hari umusozi muremure rwose usumba iyindi muri Afrika. Uwo nawo nyene wabonetse kubera iyo mpamvu. Bishitse ku isi rero bica bitemba bija iyo musozi utemba uraba nk'uko twabivuze ubwa mbere, kuko bimeze nk'amazi
naho bitari amazi arekuye kurya kw'amazi tuyazi. Muri rusangi bifise umuvuduko wo kuva ku kilometero kimwe gushika ku birometero 10 kw'isaha. Aha rero uca wumva ko bishobora kuvana nuko uwo musozi vyaturitse ko usanzwe utemba canke uteze. Muca mwumva ko rero umuntu amenye ko vyaturitse hafi y'aha ashobora guhunga, na cane cane agahunga atera aja iyo navyo bitagenda. Ibirunga vyoba biturika kumwe, inyinshi tuzihabwa n'umutumire wacu Bernardo Burikukiye. Ikindi nuko dufatiye uko vyigenza, hari ibiturika bisimba mu kirere mbere bigashikira uvuga ikirere kinini, ico bitwita volcan explosif mu gifaransa. Hari rero nibifuruza ico bita volcan effusif, aho vyiganje cane rero ivyo birunga ahanini ni muri Aziya y'Epfo. Aha twavuze nk'igihugu c'Ubuyapani, igihugu ca Thailand, eka n'aha muri Afrika tubayemo. Dufashe muri Afrika y'ubuseruko turimwo hariho nk'igihugu ca Congo, igihugu ca Tanzania nk'uko twabivuze, igihugu ca Kenya, hariho rero n'Uburaya bw'ubumanuko, aha twavuga nk'igihugu ca Butaliyani eka n'ahandi. Aha rero duca twumva duhejeje kuvuga izi mpamvu zibiri, duca twumva igituma hamwe bihari ahandi ntibibe bihari. Ariko ntawoca avuga ko bizogumaho kuko isi iguma ihinduka, arico twita geodynamique physique. Ni ukuvuga hashobora guca igihe imyaka 20, 30, imyaka amajana, imyaka ibihumbi. Izi mpamvu twavuze hejuru zigashobora gushika ahandi hantu. Ibirunga rero bishitse hejuru ku isi birakanya bihuye n'ubukanye bwo kw'isi kuko ahandi biba bisanzwe biri ahantu hashushe gose, hanyuma bigahura mbere n'imvura, bica rero bizoba isi nk'iyindi. Aha rero tugaca tuyita terre volcanique, barabyubakako barayirimako, eka imirimo isanzwe irangurirwa ku isi. Ariko rero ico tutokwibagira kuvuga nuko ituritse ubwa mbere ntibisigura yuko biheze, birashobora kushika kandi kenshi igasubira igaturika. Rero ni nayo mpamvu abantu mu gukorera imirimo aho isanzwe iturika bategerezwa kwibara kuko birashobora kwiyibutsa kandi. Ibirunga rero mbere yo guturika harabanza kuba utunyamugigima tw'intangamarara kuko nk'uko twabivuze ubwa mbere birafitanye isano na nyamugigima kuko isi banza kujugumira kugira ngo itange uwo mwanya yuko ivyo birunga navyo bifuruza. Mu bihugu rero bikazimwo izo nyamugigima nyamugigima hanyuma rero n'ivyo birunga barahifise ivyuma bipima izo nyamugigima z'ibanze. Ivyo vyuma rero vyitwa seismographe, biraheza bigasa n'ibitabaza kugira ngo abantu nabo bashobore gufata ingingo zibereye kugira ngo ntihatikire ibintu vyinshi. Batuma rero babimenya hanyuma abantu bagakinjura kugira ngo ntibibahitane. Kera rero vyaratikiza abantu n'ibintu bumva batarashobora kuronka ubwo buhinga bw'ushobora kumenya yuko bizoturika nk'umunsi kanaka. Vyarahitana nk'abantu bari mu mashamba dufate ari nko guhiga, urabona imigenzo ya kera, canke baba bari kurima, canke bari kurondera dufate nk'irya mabuye y'agaciro, eka aho baba bari mw'ico kibanza. Umutumire wacu akaba n'umuhinga mu bijanye n'indondabihugu avuga ko ibirunga iyo bituritse hibonekeza ingaruka mbi eka n'ingaruka nziza. Ibirunga rero birafise ingaruka, urumva ni ibintu bibera aha kw'isi, bibako abantu, bibako ibintu n'ibindi. Ubwa mbere hoho birahitana abantu nk'uko twabivuze kuko aho biciye n'uburimbi n'umuriro uteye ubwoba gose, urumva bihuriranye n'umuntu atabimenye ngo akinjure, abo birabahitana. Birahitana ibintu nk'ibiterwa, ibikoko, amashamba, bikanabangamira ibidukikije cane. Rero uko bibangamira ibidukikije eka n'abantu, birekura imyuka ikomeye imeze nabi y'ubumara, ico twita dioxyde de soufre, nazo zigatuma harwa imvura irimwo ubumara mu kirere, ico twita fluie acide. Muca mwumva ko imvura imaze kuba irimwo ubumara bica bituma urumva n'ibiri kw'isi vyose bibangamirwa. Ibinyabuzima rero birahatikirira, bikanabangamira mbere igisenge c'ikirere, ico bita couche d'ozone,
iyo nayo ikaba idukingira imishwarara y'izuba. Aha nyene tukiraha biratuma haba n'izindi ngaruka mbi, dufate nk'ingaruka z'uko ubushuhe kw'isi buba bwinshi, hakabaho uruzuba, hakabaho imyuzurira, eka n'ayandi mahano mubona ashika biturutse ku kirere kibi. Iturika mu mazi vyovyo bica vyumvikana, birahumanya amazi, biriyo bigapfa. Aha duca twumva nka birya dukenera, amafi, eka n'ibindi. Eka ubumara bugakwiragira mu mabahari, bikanateza n'imyuzurira, ico twita tsunami mu gifaransa. Aha rero urumva n'abantu barahasiga ubuzima, baba barangurira imirimo muri ayo mabahari, canke kumbure ba mukerarugendo baba bagendeye aho hantu. Aha rero igiteye ubwoba nuko habaho biturika, habaho bidaturika ivyo birunga, ingaruka mbi turazisangira kuko nta rubibe ikirere gifise. Kuvuga nko ngaha iwacu mu Burundi naho tuzi yuko atazirahaturika, kuvuga izo ngaruka mbi zozo turazisangira kuko ibibaye mu kirere bikaba nabi na twebwe turaheza tugashikirwa. Eka co kimwe no bibaye muri ayo mazi nyene, kuko naho ni urumva amazi aratumuka akaja mu kirere, nayo aheza akagira imvura twakira dufasha vyose. Camumva yuko rero ibirunga bibangamira ibidukikije cane. Ibirunga biranahagarika mbere n'ingendo z'indege hafi yaho bibera, babimenye ko bibera mu karere, urumva kugira ngo ntibagereze ku bantu bashobora guhagarika izo ngendo. Mugaca mwumva yuko ibikorwa vy'ubudandaji navyone biba biburijwemo. Biranahagarika imirimo kuko aho vyaturikiye nta gikorwa giharangurirwa, kuko abantu baca biyubara kuhaja kugira ngo ntibagire ingorane, kuko ntibizima vuba, kuko uravye nk'umuriro uba wahakirimbi vyogora yuko umuntu acaja kuhanyanga kugira harime, canke ikibagiwe coco no kuja kuhubaka. Urumva hamaze kuba iturika ry'ico kirunga, no kuvuga yuko abantu bazokwama biteze yuko ico kintu kihabera. Camwumva yuko urumva hacaba nk'ahantu hugaye, naho kumbure bashobora kuhagira imirimo imwe, dufate nk'aba mukerarugendo bakahagendera bakagira gute, mugabo nta bintu bikomeye bashobora kuhagirira kuko baba bazi yuko umwanya n'umwanya ivyo bintu bishobora gusambuka canke bikononekara gose. Ariko rero naho ingaruka mbi arizo nyinshi, ntihabuze kumbure ni n'akamaro twovuga gake vyoba bigira, naho bitoba bingana ingorane bitera. Dufatiye nk'ivyo biduza, birazana ico bita soufre mu gifaransa. Iyo nayo rero ni twovuga ko ari nk'ibirya twita minerale y'agaciro, ikaba ikoreshwa nayo mu mahinguriro ahingura imiti. Urumva rero abantu baba muri ako karere vyabereyemo ashobora kuvyegeranya, hanyuma bikabaha amafaranga, nkako n'akamaro umuntu yovuga. Hanyuma ibirungo bishitse kw'isi birazima nk'uko twabivuze, bigatanga ivu ry'akanovera kenshi yimbuka imfungurwa. Aha twotanga akarero nk'ibihugu vy'Ubuyapani, ibihugu vya Thailand birakoresha cane ivu isi yavuye muri ivyo birunga kugira ngo bashobore kwimbura bishobora kubeshaho abantu. Hanyuma kandi dufatiye mu vy'ingenzi, imisozi yavuye mu birunga usanga ari imisozi miremire ibereye ijisho. Aha twavuga nk'imisozi ya Kilimanjaro muri Afrika, usanga ari umusozi muremure mu yindi. Ba mukerarugendo rero bakayitembera, hanyuma bakariha amafaranga muri ivyo bihugu iyo misozi irimo. Hariho mbere n'ibiyaga bishobora kubaho ikirunga cameneye, ico twita lac de cratère. Izo nazo nyene kubera ziba ari nke kw'isi, ba mukerarugendo barazihurumbira, eka mbere bakazitemberera, kumva bagaheza naho nyene igihugu kikaronka amafaranga biturutse dufate kw'iryo sanganya ryahabaye. No kuri izo nsiguro kubijanye n'ingaruka nziza ziturutse ku birunga, ikiganiro cacu cuno munsi kigarukiye. Tubashimire mwese kuba mwaduteze yompi. Hermes Ntibandetse nabashikirije kino kiganiro, ndabifurize amahoro mu miryango iwanyu. Cari ikiganiro dukingire ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku misi yose ya gatanu.
Tumushimire Hermes ntibandetse n'umutumire mu kiganiro dukingire ibidukikije tubashimire namwe mwakurikiye ano makuru shimire kandi bagenzanje batorokanije MS Steven yunge ko hamwe na Ines Gakiza bare mu buhinga bw'ivyuma batumye mudukurikira atankomanzi nanje Onezime dushimagize nabashikirije turabasezeye twifuriza amahoro iwanyu Ho muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye